icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wanyu banyakubahwa bashinga amateka n'abatunguza amateka banyakubahwa bashikiranganji nyakubahwa abatari b'intara ya Bururi banyakubahwa muserukira ibihugu byanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi nyakubahwa mukuru w'inama mpuzamasendica y'abakozi kosibu bakoresha mwese bo mu kazi ka leta bo mashirahamwe yegamiye leta n'abikorera ibyabo bakozi mwese baturira hino mu munsi mucurabiro Imana yamuhaye ijambo ishirahamwe ry'abakoresha bo mu Burundi ryantumye gushikiriza mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'akazi n'abakozi byafunditswe mu nama ya komite irirongoye kwa Mirindi Ndamukiza mu biheze. Imbere y'ubushikirizo jambo nagira mbanze shimira Imana ryo byose n'ijuru n'ibisine n'imbabazi kuko badufashije uyu mwaka w'akazi wararurangiye bari mu mwaka w'amahoro w'umwimbu ushimishije. Ahanini ijambo ry'abakoresha niryo gushima byaranguwe n'umwaka w'akazi uheze ibiriko birarangurwa no guterera ivyumviro byorangurwa kugira igisata c'akazi igume gitera imbere. Ubwa mbere n'ubushimiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu na leta kuko babungabunze amahoro n'umutekano. Mu Kirundi tuvuga ko Imana ifasha uwifashije. Mwishirahamwe ry'abakoresha turazi neza ko igikorwa cyo gucungira amahoro n'umutekano kitoroshe. Kugira umwaka wose were atagakaciye mu Burundi cyose nuko hakozwe ibikorwa byinshi binyuranywe haba mu nzego za leta canke mu bene gihugu. Ata amahoro n'umutekano bihari turazi twese ko atacokogwa ata n'umwimbu na mukeyo uboneka. Ishirahamwe ryacu riboneyeho kanya ko gushimira inzego zose z'abene gihugu bose bagize ico bafashije kugira twese dutekanirwe. Imana nibahezagire. Bwa kabiri no gushima imaze gukorwa n'ibiriko birakorwa kugira imigenderanire y'u Burundi n'amakungu iguma itera imbere n'amahera y'agaciro agwire ku rugero rushimishije. Abanywanyi b'ishirahamwe ry'abakoresha benshi barakenera ibidandazwa byo hanze no kugendera hanze y'igihugu. Iyo amafaranga y'agaciro akenye akazi kabo gaca gacumbagira. Ico gituma dukunda kugaruka kuri iki kibazo. Kubera ibidandazwa dushora hanze ngo turonke ayo mahera y'agaciro ari bike, ahanini ayo mafaranga y'agaciro ava mu ngurane n'imfashanyo ziva mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu bicutse n'u Burundi no mu mitahe y'abagwizatunga bo hanze bazana mu Burundi. Amagume igihugu cagiye kiracamwo yaratoshikaje imigenderanire yacu n'amakungu, ziba ingurane canke imfashanyo n'imitahe iva hanze ntivyagumye vyongerekana ku rugero dukeneye. Ku mwaka uheze ishirahamwe ry'abakoresha yarashimiye leta ku bwigoro bwinshi bwagizwe kugira imigenderanire n'amakungu ibe myiza. Eka n'uyu munsi turasubiye gukenguruka cyane kuko tubona ko umukuru w'igihugu na leta bagumye ku kivi kugira imigenderanire y'u Burundi n'amakungu igume itera imbere. Turanezerwa cyane iyo twumvise ko imigenderanire y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI iri kwiranagurwa canke kw'imbibe dusangiye n'ibindi bihugu bibanye zuguruye. Ivyo gukundisha igihugu cacu mu makungu si igikorwa ca leta gusa. Umurundi wese canke umunyamahanga afise umurimo mu Burundi dutegerejwe twese kwamamaza amahoro n'umutekano igihugu cacu gifise, tubibwira abanyamahanga n'abarundi baba hanze kugira batugendere cane. Hari benshi muri bo batinya kuza kumvo z'umutekano. Turateye akamo abagwizatunga babahure ku abo bazinanye canke bakorana mu makungu ntibagume batinya kuzana imitahe yabo mu Burundi. Turashima kandi ingingo nziza zifatwa zo korohereza abagwizatunga n'abanyamitahe na cane bashaka kuzana imitahe yabo mu Burundi. Wa gatatu
guteza imbere intwaro ibereye n'agateka kazi na muntu mu gisata c'akazi. Ku vyerekeye leta muri uyu mwaka uheze yarubahirije intwaro ibereye. Nshaka kuvuga ko mu vyerekeye gushiraho amategeko agenga akazi abakozi n'abakoresha bagishije inama. Mu gutegura amategeko mperekeza y'igitabo c'amategeko y'akazi, umushikiranganji abijejwe yashizeho umugwi w'abahinga baserukira leta, ishirahamwe ry'abakoresha be n'ishirahamwe rikuru mpuzamatsendika kosibu. Uwo mugwi ukora neza cyane kuko ugerageza kubahiriza inyungu za bose. Ivyo utumvikanye ko inama nkuru y'akazi niyo ica irishira mu buryo. Mu byo uwo mugwi w'abahinga bashoboye gukora harimo gutegura itegeko rigenga akazi ko muri secteur informel, urashiramwo ingingo zo kubahiriza agateka k'abakozi bo mu ico gisata zerekeye cyane cyane uguhabwa amasezerano y'akazi yanditse contrat de travail, gutekanizwa hazoza uvyo kuvuzwa impanuka na pension y'ubusaza. Eka mbere no mu gisata c'akazi ka leta, itegeko rigenga abakozi ba leta yarasubiwemwo, abaserukira leta n'abaserukira amasendika y'abakozi bari inama. Akanovera k'iryo tegeko karongerejwe mu nzira yo kubahiriza agateka k'abakozi. Ishirahamwe ry'abakoresha yarashimye cyane ishirwaho ya komite y'igihugu y'akazi ka leta yo twita Comité National de la Fonction Publique. Izoba igizwe n'ibice bingana by'abaserukira leta n'abaserukira abakozi. Ubwo rwego nigwakora neza ruzotorera inyishu ibibazo byinshi byatuma abakozi ba leta bidodomba kenshi. Ubwa kane, turasubiye gushima imigambi yo kuduza pension y'abakukuruka mu kazi. Ku mwaka weze twari twasabye ko uwo mugambi witonderwa kugira uzofashe abakozi bo mu masosiyete yagamiye leta n'abayikorera ivyabo kudugirizwa nabone pension yabo. Twari twarasabye ko cotisation ziva muri ivyo bice bibiri n'iziva muri leta zitosukiranywa kugira habe umuco mu kwihweza amafaranga yinjira n'ayasohoka muri NSS igisata cose. Twongera dushimire cyane ibiro by'umukuru w'igihugu byamaze gutegeka ababijejwe kuvangura amakotisation ayava muri leta akaja ukwayo, ayava muri sosiyete yegamiye leta akaja ukwayo, n'abigenga akaja ukwayo, kandi abanywanyi bagatunganirizwa hisunze ibisata barimo. Niko iyo ngingo yarafashwe kandi twarayishimye cyane, ariko turabona iriko irateba gushirwa mu ngiro. Twebwe dusaba ko ico kibazo urwego nshingwantwaro wa NSS rwica hirya no hino rukerekana ingene ingingo yafashwe n'ibiro y'umukuru w'igihugu yoja mu ngiro. Abahinga bo kubikora bariho, kandi kugira abakoresha benshi bafise ibirarane bya cotisation ya NSS bashobore kubitanga vuba na vuba, ishirahamwe ry'abakoresha rirasavye rishimitse ko ibihano byo gucererwa penalité de l'État byofutwa mu kiringo cy'umwaka ku bakoresha bazorihira muri ico kiringo cotisation yose baheranye. Igituma tubisavye nuko amafaranga ava muri iyo bihano ari umurengera kandi adahabwa umukozi ari inyungu ya NSS. Rero NSS yoyaheba mu kiringo cy'umwaka kugira umukozi ashobore kotirizwa. Nitwibagire kandi ko abakoresha benshi bafise uburyo buke. Ivyo bihano bitanzwe ku nguvu, abakoresha batari bake bashobora kugara, abakozi nabo bakabura akazi. Ubwa gatanu, nugushima ibiriko birakorwa mu gutunganya neza ibyo kuvuza abakozi. Ku mwaka weze nk'uyu munsi, ishirahamwe ry'abakoresha ryarashikirije ingorane ziri mu vyerekeye ivuzwa y'abakozi bo mu gisata c'abikorera ivyabo secteur privé. Kubera ivyo byo kuvuza abakozi byabaye nk'urudandazwa rusanzwe rukorwa n'abantu benshi baronderamo inyungu. Abakozi cyane bato bavuzwa nabi n'imiti yarazimvye cyane.
twari twasabye ko ibya assurance maladie de base yoshingwa ishirahamwe ryo kuvuzanya ryashinzwe mu mwaka wa 2013 n'ishirahamwe ry'abakoresha AEB bifatikanije n'ishirahamwe mpuzamaseneka Kosibu babigira inama na leta. Turashima ko umugwi w'igihugu ushinzwe gusubiramwo politike yo gutunganiza kazoza k'abakozi n'abene gihugu n'umugwi ushinzwe kwihweza iyo buryo buva kugira umwene gihugu wese n'ababa mu Burundi bose bavuzwe neza iri kuyatungana intumbero nziza y'ingene assurance maladie de base yotunganwa neza mu gihugu cyose. Gatandatu, kiyo dusubiye gushima cerekeye kuduza ubutunzi bw'igihugu n'imigambi n'umugambi wo gushinga amakoperative. Ibintu bizwi no mu bindi bihugu byinshi ko koperative zifashwe neza mu guteza imbere ubutunzi, bifasha neza guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Ariko iyo twumvise ingene za koperative zirushanwa gutera imbere mu ntara z'igihugu, dusanga hakiri nyinshi zitarisununura. Turibaza ko zikwiye gufatwa mu mugongo cyane cyane mu byerekeye ubumenyi kugira igikorwa cyose gikoreke neza gitanga umwimbu ushimishije, nuko kugikora aba afise ubumenyi bukwiye. Twisunze ikivugo cy'uyu munsi cy'uko imboneza mu bumenyi zobera karorero abandi mu kugwiza umwimbu, tubona ko imboneza mu bumenyi badunyuranye zitokwigira sindabibazwa zo kwegera amakoperative y'abene gihugu zigafasha mu kungura ubumenyi abanywanyi n'abakoperative nabo babarongoye. Burya kugira ubwenge canke ubuhinga uzi ntukoreshe mu kugwiza umwimbu wawe canke ufashe abandi n'agahombo kuri wowe no mu gihugu. Tuvuze kugwiza umwimbu dushaka kuvuga umwimbu w'akazi ka minsi yose umuntu ajejwe, ariko cyane cyane tuvuga umwimbu w'ifungurwa bya nkenerwa umuntu wese cyane cyane umwene gihugu akenera kugira ngo abeho neza. Aha duca twibaza ku mwimbu wo mu burimyi n'ubworozi mu kongereza ubwenge n'ubumenyi mu mashuri no guteza imbere amagara y'abantu uzi imbere y'ibindi byose. Ubwindwi, guteza imbere igisata c'abikorera ivyabo. N'ishobora mukuru w'igihugu aho murekura kudutera iteka twe n'umukuru w'urunani mpuzamaseneka Kosibu mukaduha umubonano baratubwiye ko muroye kwitaho ico gisata cyane cyane c'abikorera ivyabo, mukagifata mu mugongo kugira abagwizatunga bashobore kugwiza imigambi y'iterambere mu gihugu cyose, akazi gashobore kuboneka kandi kegere n'abene gihugu. Turibaza ko uwo mugambi ushoboka neza kandi ishirahamwe ry'abakoresha birawifuza cyane. Igisata c'abikorera ivyabo nico gitanga akazi kenshi mu gihugu, ishirahamwe ry'abakoresha kenshi mu bihugu niyo bitanga akazi, nini wacu niko bimeze. N'igituma kandi amahinguriro n'amasosiyete y'abikorera ivyabo bakwiye kwiragizwa mu gihugu cyose mu kugira amashuri aronke aho abanyeshuri bimenyereza akazi yari twita stage, kuko mu vyiga vy'ubu kwimenyereza akazi birimwo. Mu kibanza c'abakoresha bose turemeye kwihereza hamwe n'ubushikiranganji bubijejwe ivyokorwa vyose kugira umugambi wo kugwiza akazi kabereye travail décent mu gihugu ushobore kuja mu ngiro. Umunani, mu mugambi w'intumbero w'iterambere wo gushika mu mwaka wa 2040, ishirahamwe ryacu rirashima cyane amanama arimo abahinga yihweza ingene igihugu cotera imbere, Forum National sur le Développement du Burundi, kugira umwaka wa 2040 tuzobe tumaze gutera intambwe ikomeye mu butunzi. Turatera akamo abanywanyi b'ishirahamwe ry'abakoresha kugira bakurikirane cyane uwo mugambi, banamenye neza uruhara rwabo muri uyu mugambi kugira bakore batiziganya ivyo basabwa. Umugambi ukeneye cyane ko leta ifatwa mu mugongo kugira iranguke neza. Hariho bwa mbere kurwanya igiturire n'abanyonyezi.
igiturire ni uburyo gusahura leta n'abansi bakomeye b'iterambere ry'igihugu. Niko abategetsi baragerageza gusemerera, ariko twese dukwiye kubabera ijisho aho duherereye, tugatuma nk'urutoke abagigiturire n'abasuma. Yaba itahe turondera iva hanze ntizoza, kuko beneyo bazokwanga gutanga igiturire cyangwa kwibwa, bazoyijana ahandi. Kurwanya ayo mahano ni urugamba rwa twese kandi rwo kurwanya igihe cyose. Guteza imbere inyigisho z'ubuhinga ngurukanabumenyi, ekonomi numerike. Igihugu cyacu kiracyari inyuma cyane muri ubwo buhinga. Mu myaka mikeya ubwo buhinga nibwo buzoba bukoreshwa ku isi yose. Dukwiye kwijukira cyane n'abikorera ibyabo babifashemo cyane. N'ikindi tutokwibagira ni uko ubwo buhinga butanga akazi kenshi mu rwaruka. Aho kugwiza umuyagankuba n'ibyaba ari byo dusoma mu buhinga ngurukanabumenyi ari byo, turi mu bihugu bya nyuma mu gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu. Niko turazi ko leta igerageza kubaka ingomero nshasha naho hatari akazi koroshe, kubera ko tuzi neza ko umuyagankuba ukwiye uriho n'iterambere ridashoboka. Tubona ko icyo gisata cyoshigwamo ingufu zidasanzwe, kandi n'abikorera ibyabo bakoroherezwa kugira bagishyiremo imitahe. Iyo nicyo umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese n'umwese mu iteka Imana yamuhaye, ibyo dufise byo gushima byakozwe cyane biriko birakorwa ni byinshi. Twahisemo bimwe bimwe bijyane cyane n'igisata cy'akazi dukoreramo. Mu gusozera iri jambo nagira nsubire kwibutsa ko inkingi y'ibikorwa byose mu gihugu ari amahoro n'umutekano kuri twese. Duhamagariye rero twese n'umwe wese aho aherereye kubibungabunga. Ndangije ndanifurije n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa bose bari muri bino birori, mwese mu iteka Imana yamuteye, bakoresha abakozi bose umunsi mukuru mwiza. Imana ibahezagire, murakoze.